abonga hodi nibi birakuraba wowe ani nkubu nka ubu naho nkaho ninda kweretse kumba sinanje kuraba wewe sindabi sinanje gusanga Gisa. Just ndabi kana. Nanje kuraba wewe. Just ndabika. Sindabika. Ahubwo nkuru umukoshi hampande. Nta mwanya afise. Hari ibintu ndakora ngaha mu nzu. Wewe mvira ndagukubita. Ndakura. Umvira wagiye ntagukubise. Usanga yo ndakwigiza dusubira ndakura ndagukubita ndagukubita umviriza haguruka mwe haguruka nyaruka kikore na eka kunera umukoshi nibi haguruka ndakwere haguruka banzo haguruka kwanza umviriza narahindutse narahindutse waje ujya za nkoko sinkiri wa wundi sha narahindutse umvira ndakubwira handure he gumunkorako Jesse nkoreka uruko rwanyu haguruka ufata inzira yakuzanye uri kuranyuma ubu se nta nkoko soboye kukugurira nta nkoko soboye kukugurira ndi umugabo w'imbwa ntacyo ndakumariye ahubwo inde isubira mu twumve ngo bandi ko nasanze shitani ari wewe ahubwo ngira uruta na shetani shangira shetani nimukiye mu bagore ni nasanze uri shetani yuzuye ni shetani yakoye shetani ntiyosha ahubwo shetani uri wewe shetani mbisa umvira ndakubwire wana ngende wanyu uzane abo kwa sokuruza abi wanyu bose iyo bavana bakagera ntibishoboka ntibizopfa binagona ahubwo mvira mu rugo mvira mu rwego kunini mwaka umuntu Ini nkaba abantu bagoma dotora bagorana ngaho we nibiki murondera iki ngaho into ododo nuwa nyene ndamukeneye mwana mukeneye oto ntaba ngaha ngombwire nabi ndakubwira nabi mubiki sineza ko ariko abaodo peti yangu nyamba ari hazi twara abahinyo bafunga kiwana bafunga kiwana babakobwa babaho umva nakubwiye uko mumpamagariye ahubwo ngira ni wanyuje mbeho bujejwe kinga jewe njedwe ibisohoka n'ivyinzira nje ndabikontorora hani mu rugo iwanje tubwire kuri obeye nyenyobere abwo si obeyere gusa jene baba umva basikomva nyene wiyemera umviriza nkoza kwiko we ikofe gihe we ngaho ntanemera ko korera amahera menshi cyane we nkuko ntanemera vrima kuri obeye we nkuko kugura umenga nuko mubangu bisabotera urambura reka ziriko he nyene keretse ayo menye uzobaza abandi amenyo keretse ayo menye umenga na igipapiro nyene ntidusa ndabige nambaye ibiratora none reka ni modere igezwe iki gihe nuko we peti era kanura nuko mumeze ntutushe ngo ncokoze cyane kumena ivyinyo nakubwiye ati mbisa ninjira winjira mu gasore rero ndinjira canke winjira he ni mwijabe aha mwisoko igitebe ntege yo ano kuyo we hani winjira mu biki
sawa katubiri hey ugumufyura amaso nkimbata yakoro yinda ngaho nguje kwinjira ngo ngaho yokoro mugimo nwashaka mutobo nakupfa wanayi kupatita yeah weka kwa yo we ibipi we asi wanyu simisoko peti yangu katwara abahimyoye n'ubushakoshi umenga mutekeramwe ubugoro uza amahera ariyo ngaho amahera yo amahera ariyo mbari ivyo bipapuro biriyo we yo karabari ndakewa Serikali. Nonde musirimusa. Hariya. Yo sikoro nizobi. Yakugora. ya ntutse Ino mirashashe. ukayeka kumanuka gusa undi musi n'undi uza kunyitorera Hariya. Abasamu umutagende. Sako. Ubibona buti wewe. Serikali ushaka. Seri. oui Karibu. Twete kujya selfie sasa iri wanje. Yo natwumego turabahidi bana. Karibu rero. Seri. Karibu sasa. Amakuru yese. neza cyane Nkumbuye sana. nanje nagukumbuye nkoko Gusa shusho wanje ndabare washape ko yajarutsa. oya sinashape nyenda bitahura urabizi nyene usanga tuzamu nyene tumeze kubona Lebuzo zurambwira hamwe aje doshaza kwitorera shi. usha ndakwandikira uteza kontora sivyo Yego shabe. Yego shabe. Ngenda kushimana shi. eh Canke ndabihebe nani wambonye. yashinze imana Oya. watsonye n'inyotaro Ndingo byose shusho. yo ndabizishe Karenda kutima si. yego pro Ebe sinateze bajo ni hatareka biragoye. yashikashwe Sirimuka nahare kwisukira rero no mwamenyereye. sindahamenyereye Ne bibaza ni namara ko kukurogora ndibuza turabikora byose. aho nzabikora nzobyemba Kumengo sana nyene utatiba. ubu ndacara umushinzi Boshera kasha. Ahantu te igira kangahe umaze ko hamenyera. gusa hamsi sininjiye mu nzu Nawe no munsi wahinjiye rero kari ukwe. Chérie, oui appétit d'ibé. merci Ecco munoho wewe. Assurance Ecco munoho. Kira basa kira sasa. Ibo? wow karate sachet Kadyoshe nka wewe. cyane Chérie tuzotegura muri yacu ryara. ntabwo sheri mbwira mbwira nawe Kumwakutse. vugisha ukuri bana nokwishima Oya. ndashaka kubana nawe cyane Amenye ne mu gitondo byose. Uca ubona. Saga twibereye ku. cyane Ushaka nawe nshuti ubibona Akayi ko mu gatondo sakariza kari uzotura gateka she. nzoka gutekera nta kibazo uretse ko ndagukunda Naga sukari kawe. ndakwikunda nzoyitora Zuribuka kurwa bebe n'ibisibe. Bebe. oui Shaka ko muri kazoza. Ubwo kwacu nzora kisabe. nzobitesa cyane rero ndakwizeye Basi zokwemukira shere. nje sinzokwimukira n'ukuri sinzobikora Ati nk'amajoro ndagusengira shere. watsi nanje kuno ndakurota Yo ntumbwiye. nkarota nyine twibereye muri jardin sheri no kunterura waranteruye warabizi Oya. n'ukuri
Nzoguterura shade twanje wande. nanje ndakwizeye Nzokujana neza. Kubera nyene mani bazashira. Umwanya nataye mu bandi bakobwa benshi. None icomvuga ati kweka imana itakumpaye ico gihe shiri basi. igihe nicari bwageresha Arinda guhangayika. igihe nicari bwageresha Abampemukira. Abambabariza umutima. Ariko nyene vyose warabipfuye be. arumvana rahira shiri vugisha ukuri Ubu meze neza shiri. wasanze nyene ndi guyawe Uri kuyanje. Shiri wanje gusa nyene tutasengera urukundo rwacu bebe. turusengere cane Kandi nanje wirinde amajambo y'abantu. mara nico kintu ca mbere sheri kuko ndabona ko benshi bashaka kudutandukanya nawe ariko kwako nimenataka amasupagro Acha bebe. Gusa kuba nakurose prema. Ndabishimira Imana cane. nanje n'umugisha aragize sheri Nico gituma sinzokwitesha shiri. nanje sinokwita Ndabaremwe no kubura. Naba mpamvu ikintu kininiya cane. sheri nanje noba nkonda Mbese tuzovyara abana bangana. ndishaka abana babiri Oya babiri ni umuhungu bake. n'umukobwa Oya. shushaka benshi Basizohera ku muhungu. k'umukobwa Kubera iki? Shaka tuzohere ku muhungu shiri. ibyo uzoshaka nibyo tuzokora vima Gusa nzokubahiriza natwe turideze ibinega. imana izobikora Rero tuzoca duhera ku muhungu. imana izobikora Niho- ico usavye agenda ico imana niho ikora twashaka ko patso. yo tuzogitwa gute sheksa jenza uvuga igifaransa Igifaransa. Kento zana ikirundi nta na kimwe. Shiri. we Tuzinze kuganira. Tukibagira n'ico kuba twasutse. twavyibagiye Tutuntu dusosa nk'urukundo rwacu be. ahira she Umva tutongere dusosa. Urukundo rwacu niko rusosa. nanje ndabizi kweli urakese Sana. Nawe nwa neza be. davre Sana. shira amasaha ageze kure amasaha amwe muhira arageze ko nta Nibyo. harageze ko nta fura Sishaka ko mabukwe ashavura nawe co ubibona kagiraguwe gusa rero shida gushikana muya navi bakunyi bakwe. ntarakimwe Ibihugu vyo ndabizi vyoca bikuntwara shida. Zakuka kawozo nyine ko bashitse. ndakakurungikira Akuruka rero shida. Se, yaba ndakushobora mwaca ndaguhera. Imisi myinshi ego nyinshi kabisa uraduheba nimba ari ukubera ishuri nimba ari mu mashure Eh. n'utundi dukorwa nyene dusanzwe usanga twitayemo ariko ubushure wahejeje ego ubundi baza n'isaha ubu mwidegemvye urahari ubu akanya kazoboneka subira ndazi ko umugenzi wiwe ariko subira nyine uretse ko subira tudaherukanye haciye igihe subira ariko umugabo ndibaza urabizi ego ivyo ndabizi Ariko- mugabo tumaze igihe kirekire tutavugana kubera ko nyene numva umwanya nyene wangora ubu ndibaza na telefone we ngira nta telefone afise vyahataye gusa wowe wari umugenzi wiwe cyane ego kandi n'ubu n'umugenzi gusa habaye ikibazo co kutabona umugabo ariko urumva ko n'impanuro zizana kugaba ikintu none ikiboneka umva ubu basi ana makuru maremare mfise kuri nkuru nk'ivyo arimwo ntavyo nzi sinzi ubu barabangamiwe sinavuga ko ari ukubangamiye ariko n'ikibazo kiba ari gitoyi co mu rugo rwiwe basi birabagora urumva bigo barashwana n'umugabo je sinoja guhanura umugabo wewe urumva ko shaca ndabitahura kuko hariho bimwe bimwe yigeze kumbwira ca ndavyumva ni ukuvuga we rero nagira ndagutume ahubwo imana impaye kuba ndakubonye ndashaka ndagutume ugende umwegere usubire umuhanure muyage nyine wewe azokwiganira neza n'ibibazo ariko umuhanure asengere ubwo kwibesha ariko araca barya nyene yahora harya nyine nukuri nzokwiyaranja vraiment ngira ivyo nshoboye byose ngende ndamurabe tuganire ko nukuri ko Imana bicoroshe arakeneye impanuro z'abagenzi jewe ntagize urumva jewe ubu ndi umugabo wewe kandi hari n'abandi bagenzi benshi afise ni jera afise twara abagenzi bose umugabo wewe sinokubwira ayamburira ntivyoroshe kwera gusa nta kibazo wewe reka kubimbwiye aho ni sawa je nca myiranja ngende ndamuronde nije nzomwironderera hanyuma tuganire nimba ari impanuro ndamufashe unamusengere ukuri nzobikora umubwira akomeze gusengera urugo urazi ko mu rugo
umugore ari gukora gusengera cyane rwose umugore niwe akomeza urugo bwanjye kuko turaduhebariye ubu bigiye kugenda neza kubera ko amashuri ubu yaheze nimba nzobandanya yandi mu gatsico kimwe ubu mwidegeza hazoboneka na mutoya ego rero murakoze bose ndabashimiye vraiment kuri iyo nkuru mumpaye nzusha ngerageza ndagenda bitunganye nanjye ngiraganda murakoze rwose ego ngiraje mu kazi Imana ibaheza giye amen amen namwe sawa Wow, that's right. Yeah, nakubonye. Venga konda. Sawa. Ngiye nakubonye kweli. Nofu wachijani nga. Cyane nje kuraba. Rega washaye tirukundo ne dasere urise yenye. Rega urukundo rega rwavomeka. Ah, urutse urukundo rwavomerwa n'amazi. Seye kuvomera rero urukundo. Mashambuye kuvomera nigashangire gute. Umwayi. Abo tugandime kari. Mushobora gukunda. Enda kurindira isaha yose. Uri kurambira ko atakaribu. Nta karibu yagutega cyane bikunda. Byo mugabo wanje ntashaka eti. Nijya mutama gusa si mugabo habi. yinjiya. Ashaka kuzumanya wari wose. Naraje wari wose ujya mutama niyo nshobora ari isaziye arakuze. Nuzo uje utera intambara. Cenje wanje kuraba. Shade ndabwira ikintu kintu. Sibyo. Natwe ntakwanga. Ndakwinyenze ugire n'ingufu zishobora unkure mu mutwe wawe. Nene ngaho wonsigurira gute kutanya. Unkure mu bwenge bwawe. Nyanga ukisigura gute kutanya nga. Ndumugore. Ugomba kwenda kwikurira mu bwenge, ugomba kwenda gukura mu bwenge bwiwanje, ukisigurira gute kwenda kukunkunda kutanya. Sindakwanga ariko ngomba kugukingira. Jewe ndi umugore w'umuntu. Ufise abana bangaye kubwa ngo umugore. Usuye kumbwira Erega umugore, erega umugore garangwa n'abana. Abo tugende umekari. Oya, zose affaire zawe z'abana. Erega Mbega ndakubaza ikintu kintu. Mvuze ngo umugore niwo vyaro, ufise abana bangaye. Edi ndakwiyamye. Uramaze kuba nawe umuntu w'umugabo yaciye imvyaro. N'umutamara vyara. Edi ndakwiyamye. Nyambo ugomba kuje tubana amahoro na wewe. Undushe kuza kumbwira amajambo ngahambira. Uravyumva? Oya, gusa ibintu vyumvikana. Vyumvikana iki ntaravye atamana mfise sivyawe kumenya. Oya inkumi nkawe vraiment uri kurya mutama. Jende umugore ufise umuntu akunda nka jewe. Umugore arangwa n'abana. Ntugushaka kundisha wewe. Ngani ugomba kuri urashusha umuntu nakubwiye sindagushaka. Nushaka nanjye ndagushaka. Nushaka ngiri. Hagiye ashobora kurikira amahera. Amahera. Wakurikira amahera kurya mutama rero. Edi. Rondera urukundo. Ntadoshaka vy'iwawe. Twara. Urukundo rwawe n'amafaranga yawe twara. Hama je ndakabaho. Batugende basome kari. Sishaka. Basika umugore abashugenda basika. Nta mwanya mfise. Wenda zinaho ndakubwira uri kuranya nka wewe. Ndazitegerezwa kubana wewe. ubona aho getse no muhungu muri bintu wankoreye muhungu Naranje urikana ivyo wankoreye. Ate na banaye hasi. urati gutandukanya umugore w'umuntu n'umuntu None urya mugore wawe mwabana gute ufise abagenzi b'abatanga. ubu rero wewe ubu warize kuza uraja mu ngo z'umuntu utandukanya Urya mugore wawe ubona we mungana wewe. uramaze wewe kubona umuntu batemeye mu nzu mu rugo rw'umuntu atarasambuza ingo z'umuntu Nawe urane. ubu ugeze kwa yo Rega mutama we. ntago wasambuye Hajya narusambuye ngiye. ingana kubwira Hari panga wabonye narabwire muhungu wewe urati ikintu ngingi tugiye gukora ubu reka ntangure kurondera abagabo b'umwamikanye we tugiye gukora Nyamara bataba mwene ubu tugiye gukorera ko wewe umusore ati yubahisha mu bantu we ngo n'umusore cyane ubu hani Roma ndakewa reka nanenze gusekura ibyo bambariye natese imyotsi nayo wamenga ndiko n'urumogi ndakewa Noma ni parani eba ke habwo arindire mbiraho nani nyimba bajyantu bemvye arabahe ngo witwa nde ngo ukabahe ngo ikiriri ngo icokuma umukobwa amenga ni Natasha ndakese ngo icokuma ngo shaka muri imvye kare yarahabura ibi bintu navyo nyimba ndiko sekura ubugoro
hako ninoma ndakeka umunsi ndabaha isosi nutse y'ipara y'inoma navyo bigutarukiye kumenga ni karapa nawe ni ahamwanya ndahejeje Ngucho kumpango ngo uri mwiza akajya gakobwa muganyimba yari imana kwe ngo ni mwiza wa mwiza ngozi we naka hana double chenu abipfutse ngo ntivya nkagose mama nzodu nayi corona nyimba yarakoroye indandakewa ugomba upfe kweri tata boy salama no sasa niyaje yasivye mani hini mviwe piti we uri we niwe niyaje imbabuze gushika inyuma y'ikibaho yasivye mani piti niwe yagarukiye mu wakangana nene mvuze niyaje yasivye mviriza rero mani hari ikintu je burya naguze nga isenge yiwanje yarajya kwagozi isenge iyi none wese winjira mu cyumba piti yangu je nivarize rero wewe nije nashyize ku mugozi piti yangu reka kugutinda ahantu ukoropa uja gukoropa ucuzi kuntera indugumba piti yangu basi ntiwayimboneye kwanza isenge ndimonera kure rero basi ubwo hariho namba yasenge yo piti nyimba ari gahomero ndakewe gahomero hi isenge none piti yangu wewe ukakoga dushe ryari bazi hande turisubirira wewe turasawe wewe turasawe none je ubona piti yangu je nukuvuga hera barire ubona twoja hago oya je nitwoja none manya gasenge kibono we ugatwa namba nigire kura mu ngaho wikwibarabara ntusubire kungora piti yangu we kandi wenzo kumena ivy'inyumba mani we kangende mani gusa we just yo senga agenda uja kure wewe genda ja kure gusa isenge yiwanje none mani vyo bigenda no gufata no kuyo si ukora mu no ndakumena ivy'inyuma nani genda wewe uja kure wewe ndayikurebere basi ndayihebe ntugimebere je bibaza ivyo mu nzu we naka gusa ureka ngende we peti ngende we turaza kubisubira we peti yangu oya suko batujya nene kwatujya nyene n'utwi toka genda uja kure menga ni karapa urasekura shawe na urakaza umengura igipapiro isenge niyo yo aharo yarari wabonye ukuntu kazinde kangende peti no kuyo no gutantari talento kubadida sho wa chance yo hewe urambwiye kweli je nakora ko namaze igihe kinini nkabonekana nafatiwe n'ibyishure sinamenye ibintu biriko biragenda yewe ni hatari sa mbwa rero narahuye ari umugenzi wanje twahuye rero niwe yari yambwiye ku ncamake ukuntu ibintu bimeze rero ndavuga ati uko biri kose nzotegezwa kumurondera kugira ngo tuvugane ambwire ukuntu ibintu bimeze neza hewe ndahubwira ikintu kimwe yego uru rugo navumengo ntaco ruba mana ko ari inzu yagutse kabisa iranyagiye iranyagiye inzu none ibyo bigenda gute je barira je mva natangaye ndimviya none iki byagenze gute ko mugabo we yaramuhindutse byagenze gute bivuga mugabo tukimenya asko ndakubwira ko naronse kumwe umeze neza vraiment ashari ibintu kabisa ubu ndarengera kurira nahise no gutwenga ona imyaka igomba ibe usoma naho utwenze rikashamba ndiko ndarira ona imyaka igiribe 2 ya 3 turi kumwe n'umugabo ubona ko atamana turaronka rero sije canke ikintu nyamukuru gitegeje ingorane muri uru rugo nuko atamana ntise hamasha nukuri uri mugezi ntaco no guhisha twariganye twaragendanye nukuri ubunyengeza ahantu numva ko hageze kumva muri nonzu kuko ntankubita aranga umutima urumva igikoko s'umuntu n'ubuyoza uwo bibona ega bwawe njyewe ntibyoroshe arantuka aranga gatana kimwe bimaze ko naje kuzuza toilette yiwiwe ndi kirofa imbere y'urumva nta gaci sinzi ngene bikubwiye hewe nukuri wihangane kabisa numva nawe ntiworohewe kweli kuri abantu mutarayi cyangwa abo muzokubakana aje ndabahanura no kuri mwogenda bukebu nduko ndabana mu gusa rero ntubona nkuko nanje ndi umugenzi wawe nkuko bivuze ko ndi umugenzi wawe kandi urabizi kuva kera hose turabagenzi sinobiri kintu ndaguhanura icambere kandi nkuko uri umugenzi nyene ndakunyinze unyumvire kandi impanuro nza kuguha udumvirize ntutwabwe n'ishapu canke ibyo umaze gucamo ibikuruhije ubirengere byose ariko
unyumvirize gusa ariko ntumbwire ko nogoma muri ubu ko shango mari meke mugamba reka nta kibazo unyumvirize byonyene je ndazaza kuntahura sawa sivyo uri umugenzi wanje ndakubaha kandi nawe ndazi kunyubaha ndagukunda kandi nawe ndazi kunkunda wibuke yuko ijambo ry'Imana ritubwira yuko umugore mwiza yubaka urugo rwiwe akarukomeza Imana aho nasenze kugira ngo Imana intabare basi fume mbona niyivayo basi afuma mbona yuko je basi sinigira n'igitereko erega noneho urazi yuko ikosa ikosa rigasigi wawe nawe si umwana umuntu si wamwiha ni Imana ibitanga rero umutahure rero urumva urabizi ko atavyazi mutahure ntavyazi ni gutahura buke rero kimwe gusa no guhanura wewe iyi ntambara si ntambara y'umubiri nico kintu nagomba ndaguhanure cyambere usengera umugabo wawe usengera urugo rwawe ico kizogukiza kizokuruhura petit frère wa shetani ndamusengera ugavukana shetani urazi yuko nibaza ko bavukana ujya muntu oya umva hari ukuntu satani akora kandi satani burya nta muntu atinya kandi iyo umuhaye akaryo aragukoresha kandi kabisa aragukoresha neza rwose sawa rero iyo niyo mpanuro ya mbere nagombye kukubarira uje ku mavi usenge urugo rwawe urusengere ube concentre ube sérieuse usenge ubwira Imana ivyo nyene wumva ari kuruhije mu mutima wawe ubibwira Imana inyishu sukomoka suguturugo sukugira ibindi byose wumva wokora kubwishavu oya wewe ja ku mavi usenge ubwira Imana ibikuruhije byose ubwira Imana ibibazo byo mu rugo rwawe Imana izomuhindura singuvu zewe zizokora oya ariko Imana uzobona itunganya ibintu mu buryo butarutse kandi utaruwiteze kandi ndazi uzoshingira intare nzogaka kuraba ushingira intare umbwire ukuntu byagenze neza reka tuvyizere kandi nukuri ureme nuvyumva ko cyane uvyumvira ko gose ureme wiha amahoro nimba gutuka gukubita uvyemere ntango bitabwa antukisha ururimi uvyemere ankutisha ururimi ubwo ko na Yesu yarawe nibazo byinshi amwise ariko yaravumiriye arena ko yarafise objectif rero nawe nimba ushaka kuba ku rugo rwawe neza nimba ushaka kuba mu rugo nko mu paradizo birashoboka ariko bizova kuri wewe rero wewe ja ku mavi usenge hanyuma uzobona resultat yo gusenga kwawe uzobona ikimana byo gukorera byari ibyo n'ibindi byinshi byose ndakubarira byari ibyo sinoko ntangufu nje sifise kuno no bigenza ngo mubane neza sinobibinjizamo cyangwa ndavyikorere ariko ndazi yuko Imana ko nanje nayibonye muri byinshi urabizi ubuzima bwanje urabuzi rero nawe nuko usenge uje ku mavi kandi uzobona Imana ikugirira neza urakoze Imana iguheza gire numva nyene ngandasuye kuronka tuguvu zo gusenga nuko inakubeza nayo mazi imisi ndashaka no gusenga kuko kuri uzobona impinduka inyuma yo kuvyifatamwe neza ugasenga uri sérieuse uzobona impinduka irenze kubyo uri kurumva ndazi Imana izokorera ibidasanzwe kabisa ndamubona nyene ari umutima ukaba ari romantique ashaka kugira urugo rwiza akambira akankunda hamwe mu bana bamwe ngo babaye muri paradizo ijuru rya kabiri erega niko Imana yabiteguye rero bigenga ni asase yinje ngamenga ni rambokata ivyo ni filme ibyo ubonesha amaso ibyo ubona akora ntibigutera ubwoba wewe gusa senga ibikurikira uzobibona akoze Yesu aguhezagire rero gushaka taguherekeza uryohewe wakoze no kunza Imana bikuri ntaje cyane bisari ya bikunda kwari gukora ibirenze bikora ziko dukundana kufa kera reka tugende tujaniranye ndaguherekeze ariko twasubira inyuma bunyene vraiment bandanye kumino ego ariko igihe gitoyi dushasubirayo nzomara igihe gito ino kandi ndizira ko tuzosaba kubonana nzoga ndataho guharira telefone vraiment ndafata telefone ndazoma tuvugana umbwire ko bimeze nzogusengera kandi bizogenda neza sawa sawa reka tugenda ego aheze sinirega Simeon ni sawa rero Ni sawa okay ni sawa okay nakubona wenda mpamagara nitaba nyata hanyuma rero mbarira mbonye mpamagaye sinzi imeze gutsamze kweri je nyene ni hatari urabona amusudukura nyene ujye wazi kuri kare umuntu nyene wafise nyene hano kutumba ujya
nagize wapi ujya munsi tugashwara wapi nabonye umengo wagiye umeze fo ntibigeze usubira no kumvugisha waruza no kuntembera ntiwagarutse ariko abagabo siko tuba dukwiye kumera kwe bivuze yuko uri kuri icuza rero ibyo wakoze wajya mu bisanzwe narumva nyene nacanganikiye usa rero urashaka nyene umengo tubihetse ngahantu abagabo byaramubaje sana byaramubaje gusa ajya bijya bari ibintu bisanzwe byaramubaje gusa kabisa kandi sana narageze mwihanda ashwana n'umugore natse no kumukubita urabona ko usanga kwinjira mu ngo z'abantu ugenda gutohoza umengo umupolisi cyo gihe ari byiza sinariko ndatohoza kwari ukuganira nka kurya nyine waza tuganira ibyo mu rugo turabitse sawa nta kibazo urabizi kuri umuntu wanje ariko nicyo gituma ndakamusi sawa kaya kamusi sawa il faut faire attention sigatse n'agafaransa ariko cyarakoze hamarura ameze neza cyane kuri ndashima wabana nta kibazo binya wundi bijyaye gusubunyene bikubunyene none wari uje muhira waje kundaba umbwire mbariraho nanje ukubwira ko ngira ndonka akazi cha wironkera amakuru mashasha cyo subira bya bintu byawe no hey nta kibazo ndaje duhura mu sawa were ndi baza kumwe nta kibazo sivyo bisikete tuzovugana fata umwanya usenge by'ukuri urugo ko ndabona rwahinjiyemo n'abadayimoni mana mukunda kuretse umugabo wanje itsinda ryaje mana umuhindure bashimwe abayawe amen wampevye pe ndabizi akazi uko kagoye petitesere wawe akenera kuja kw'ishuri igitumbura n'umukate mu gatondo petit frere wawe wese uko nyene nanje rero muca mutiyo wereka mutama bakwitayeho nanje cyabitaho bari yawe c'est very problem ivyo birumvika mbe ndakoze imana nyene oya ahubwo ariko ndihuta nari mbonye ntorengana rasi kundi njye na grand frère oya nzogaruka ntubize ko byose ari by'iwacu ningende nkombo ngene uteka cyane ukatukire hariya muhiri ashije ndabikumbura cyane rwose gusa nyene nuko numva nyene mbenga ndahatse gusa nzogaruka wande naje hama rero ngaha mu rugo bimeze gute mutamba gute kadakomba ndakamesaje intandikira tabara ko yamana bivuye he cyamba yibaza ko ndamucoresha wandi mugabo je se ndamucoresha no tuma ya navyo kuyumvira ugasangira kamwe aya amwe ngira nibaze yuko afatiriwe n'akazi kuko kenshi azinduka agenda nta mwanya afise yende ngaha mu rugo kumega cyari udukuru murando byo tuba turiko turatembera hiyo mu kabare bazi yuko ndakwifatira agafa yego ndabizi amakuru ari gutsaumva je cyari ndabonye arenganye umutama twari kwacavuga ati kuko si bofe wa ndavuga ati ko niwe kwashago nawe kwerwa sigaye yarahindutse uranzi umugenzi w'abagabo hepfo gatoya vuga ati ngo mugiwe n'amadumva ariko atera induru iyo mpamvu rero nayishimiye kuko watsana mu rugo bimeze gute ntabwo mugabo je ukiri muri wacu wari umuntu ubyibushye cyane ariko ubudavye kaseke kiro byo bari maze gukoroka urugo rwanyuzuye zego kubizura aha kwa mutaba ndabona mufise intebe nziza naho tudashikira zimwe zo muhira utuntu bisawa ndahebyo cyane bikoroka gute cyahara guturumitse fatiye ku makuru uwo muntu yampaye yoba uragushwanira nijoro cyaye ku murango akagushwanira mu bintu nyene erega ari igihe umuntu ashobora kugutuka atagukubise mugabo akakurya
ugasanga yene ni hatari byoba bimeze gute kuki umenga uravuye muri moto wari urimo twariko turatwenga ngira ntihagire ikintu mbishe urazi yuko ari jewe usigaranye urazi yuko ata bavyeyi dufise ni jewe mukuru wanyu ni iki wobishe Kafe nkuri naco nguje nko bivuze kuko tuva indimu kandi turamarasa nkuko bivuze kandi kuva abavyeyi bacu bapfa ndibuka n'ijambo rya mama yatubwiye ko tuzokundana tukabwizanya ukuri kandi yarako dusigiye umuvyeyi turi tuma ubuzima ndiko ndaramwo ngaha mu rugo ntabwo nashaka kuguhisha bisanzwe mwe mwari muzi ko munshingiye n'umugabo ariko aha mu rugo nasanze igisizi kwa